umuntu nk'uyundi mwana ntawigira ahuzoja wose mwana ntawigira nibazo kubeshe mwana ntawigira papa na mama nivyo bandaze papa na mama nivyo bandaze vyiteye imanza urago we vyiteye imanza we vyiteye imanza urago we erega iba wibuke umuryango abana barayevye wasubaraza ubusayo ibibazo uteza bizomagwa nande abo bantu vyara bazomagwa nande bihebe bivemo jengwanuye nk'umujama abihebe ubivemo jengwanuye nk'umujama naragupfiriye kuguheba sinopima mutima niwo vyemera kugumana niyo nyishu umumbonera amubwirire karije kwazananye tuje kwirira mahera ruzari yawe Ruzari yawe yari utwanje arakwepa ndamba yibara umupapa mwirige muje nasanze ndikibamba reka ndekere benego mu rugamba ivyumoreye Ruzari yawe Biretse baje tumamashiko Umusaka Gome ngize ni kuva MGZ kugasaka downtown kuvyama bisana kabisa nishora abantu bakiye kugira ngo uririmbe indirimbo nka zine cyangwa zitanu ku mwanya umwe uburi umuntu ufise experience n'ibyo bintu cyane gose ukuri neza wigire ineza ntibura aho kandi muri BF twagikuzana ineza ntibura ari nako muri groupe ya WhatsApp turimo umwe nk'abanyengozi harimo abantu bagumye bandika bavuga ati ngo mbega Gome yavuye mu Uganda ngo atakintu akoze oya nivyo shoboka nivyo kunda mani What's up people, what's up guys, bakunzi ba menya nibi media, bakunzi ba Ejorova New Style Over, bakunzi ba Washington 10, bakunzi ba Breze journalist international emblematique. Twagarutse ni kwa kundi hahandi ni muri studio za menya nibi media. Uno musi imbere ya kamera murabona nkuko mubibona ni muri studio za menya nibi media, imbere ya kamera murabona uwo bitwa Gome ngize nti pamoja na n'umwana wiwe mu muziki niko twabivuga. Gome ngize nti turakwakiriye neza muri studio za menya nibi media. Murakoze cyane gose kunyakira inshuro. Uwo muri kumwe na warashobora kwidondora. Jewe nitwa Baby 6. Ere busana mademu man. Baby 6 kuva Ingozi kugasaka mucamugani hasi mucamugani usigaye bariza kugasaka kimizi tuzomanukana mpaka bamuzo barabusanga ariko kuvyondo aho nyene Baby 6 uno munsi tugutumiye nk'umuririmbyi wobaza kuduha akapera freestyle wampenze kumunda ndakwishinga kumbura indayo uracitinga gahunda rukuna mugayina ubu mu mutima ndi so bad kubwizo katunkinira be nari nkusi nka marayika kumburi ninja uraguruka ye nanje na mwanya wa maninja hatutasika ndi mayinja Baby 6 Baby 6 sinarinzi ko vyoshoboka kuvuga yabanda yawe yicayeko barunwa barusaku nimugezaho twebwe twabarambiwe barunwa barusaku nimugezaho twebwe twabahinyuye sinarinzi ko vyoshoboka kuvuga yabanda yawe yicayeko barunwa barusaku nimugezaho twebwe twabarambiwe barunwa barusaku nimugezaho twebwe twabahinyuye
Yes, mwamaze kubyumva ni cya kiganiro erekana impano yawe. Mwabonye umusaza Gomeni, mwabonye umuhungu wiwe Baby 6 Gomeni. Yoba Imisuko myiza. murambe urugendo rwabereye tuvugande twerekeze Burundi. Ewana werekanye muri sango ya kabiri kugasaka kandi na runyonga. Yes. Hoteli nziza cyane rwose. Njizi kugasaka downtown. Yes. Umuziki mwanka mwareka. Kwa chancho wa misi kwa side brother. Kiriku nawe gumukwe pingozi. Yabana marwero ni hahandi nyene. Kugasaka ni hahandi kabisa. Ukwe pawarika zo kurindira. Yes. Ari n'amakuru avuga yuko mwasitari ngoza atayikiri kugusanga ahubwo ngo na DJ Fernando yoba ngavuka ino. DJ Fernando n'umunyakanyami niwe ebana niyazo guhaririza. Zozo ndakwereke nitungo yiwahuriri. Nasekuru wiwe ndamuzi, nase wiwe ndamuzi. Ebana sinzoba ndamurenganije cyane gose narabiye. Yes, Gomeni twibandanyiza n'ikiganiro. Twari tuvuye mu Bugande gatoyi. Twabonye bagusasira idarapo ry'u Burundi. Yego. Rijya darapo niryo wagiutwaye cyangwa niryo bakwakirije? Rijya darapo niryo banyakirije. Rijya darapo riva muri ambassade. Yes. Yego. Ibindi bintu twabonye bikomeye tutayibwabone nk'umure kubarimbye basohoka hanze. Gomeni twamunye ari kumwe n'umwubahwa cyane akomeye ambasaderi w'u Burundi kuva mu Burundi ari mu Uganda. Cyagenze gute Gomeni kugira ngo ushike mu biro by'umukuru nk'uyu? Ambasaderi w'u Burundi mu Uganda yubahwa cyane gose bamwita Jire Ndebujyayo. Nagomba nakubwire ko n'umuntu agwa neza yakira neza cyane gose. Imana muhezage uko yaranyakiriye kandi nyakira nta gasuzuguro intaki yabarambye ati kazi urisanze ni wisanzura hano mu Burundi turi. Yubahwe cyane. Nkumbure icyo tuma twakiriye umwana n'umuvyeyi cyane cyane iyo turi kumwe n'umwana n'umuvyeyi umwana nawe nicyo niwe tuba dushaka cyane yuko nkumbure tumenya yuko hari icyo ariko arabura cyangwa ariko arakura kuri se. Baby 6 umeze neza cyenda ndashimye ni Baby 6 umengo amazi igihe ataboneka ariko mwumvise muri style baheje gutanga indirimbo nkumbure bashobora kuba barakoranye n'umuvyeyi we muri muzika. Baby 6 bagiye he cyo ndahingo ndacapoje gatoyi mu bijanye na muzika uri ngaho cyenda hari indirimbo wowe heruka gushira hanze nko mu mezi nk'atatu aheze cyangwa ne ni kuvuga nayishize umezi ane aheze bayita ibibazo byo ntibihera ubu naho dufite iki Baby 6 ubu ikintu gishanya ngenda bazanira ndabaza indirimbo shasha na kuri Bujumbura wakoreye Bujumbura kwa hitmaker kwa master talent music kwa FIG hitmaker mwana cyane gose ujya muhungu kandi n'umunyakarusi ujya mwana ngibyo byose sinzi nizo nzimega za uri sinzi arabizi sana hitmaker yabawe gose kandi iyo ndirimbo muhejeje kuririmbana ni collabo yanyu nababonye aga video muri master music muri ko murayikora iregisara byatari sana. Yes, Baby 6 uba wimva gute iyo uri kumwe na Gomeni? Cyo ndi kumwe na Gomeni mba niyumva neza tu. Gomeni nko mu muziki w'u Burundi muri rusange kuko ngozeho biragoye kugira ngo muno mwanya ndonka bonda mukompara ko cyangwa ndamugereranyako. Mu muziki w'u Burundi umubona mu ishusho yi. Cyo Gomeni mu muziki w'Indundi cyenda mubona nkamuze kuko niba cyangwe ku impanuro zo kuririmba. Arangisha kwicisha bugufi, arangisha kuganira n'abandi bose. Nkuko mana babona tu. Ibyo yakubwiye hari ibyo uri kuragendera kandi ubona yuko bishobora gushikaho gushikana. Ibyo niko ibyo yambwiye amwemera ko n'umuvyeyi wanje mu muzika. Nahandi hose aramanura akambwira ati camwinzira izogera gushikana. Yes. Ico gituma ubona nyene igihe cyose mbashaka yuko nyene igihe cyose amanura nk'umuvyeyi wiwe nyene. Yes. Nize manuro ukunda gusaba Gomeni nkumbure kugira ngo nkumbure uravye byakora muno mwaka arateguye ibiteramo bitari bike bikomakomeye warabonye experience ikomeye warabonye ibitari bike nize manuro ukunda kumusaba Gomeni impanuro nkunda kumusaba muziki nakunda kumbwira ati je mu mwana wawe inyigisha nyene umuntu ashobora gukora ikintu kikaba ingombo yo kayibugikora kazi uko ari byo ndimo jico no mwemerece ino cyambere kibaho niwe muntu wa mbere atangwa kunyenyeza kuri scene hari bose batari bagize ko no muririmbyi mugogera nisa n'umwana ho cyo mikati avuga ati Baby 6 yes mwabyumvise iyi nimenya nibimedia ifatikanyije na Washington 10 mwabonye abaririmbyi bakomeye cyane nkumbure mwabonye umusaza atari wo kuvugwa mu izina umusaza ariko arakura yakuye umuziki ngaho Ngozi
arawumanukana i Bujumbura, arawuvana i Bujumbura, arawukatanye no mu Bugande, baramusasiye idarapo, baramusasiye iki. Nkumbure Gomeni ni ikintu twishimiye cyane. Urakoze cyane rwose. Izi nguvu zose ndazihabwa n'abanyengozi, ko abanyengozi bari mu bantu ba mbere bakunda abaririmbyi babo, ariko bakukunda yuri gukora. Kandi ibi umusore akubwiye nta kinyoma kirimo, kuko iri zina rya Baby 6 ryatanguye kubaho ari uko duhuye. Ariko no munsi wo mu izina ry'original baragibanye. Kandi ari igihe kinini yagihetse. Neza cyane. Icyo mubona mwisunze sana nuko yanabonye ari muri muzika kandi afite ishaka. Ndaramwibira nibanga nabwira ati izi ndirimbo ukorera ngaha nta runama ishobora kutagutambukisha ugere. Turi mu komba yo kugura n'abagabo b'Ubujumbura bamaje kugura muziki. Nawe urumva niwaza guteba mu kayira urumva yabana tuzo gusaba kureba mu kiyaci. Gomeni ari ukuntu kera abantu dufatiye Gomeni yavuze iki kintu ndagikompara na football. Kera bafata yuko umugwi wo muri interieur udashobora gutwara igikombe cyangwa mbeta nabaho, ariko mu nyuma zagiye kwivumburanya zirakina ibikombe ubu aho usanga bitaza Ngozi za Gitega za Cibitoke i Bujumbura byibagiye. Gomeni nawe nkumbure nibaze yuko yarafatiye kwicyo cyimvira avuga ati n'Ingozi irashoboka. Ingozi birashoboka cyane gose kuko uno munsi abo abiyita ngo nabanyamuji urantegera ariko umuziki uri mu cyamugari. Uno munsi umuziki uri mu cyamugari ukibanda ho dariye. Turaho nyene ndibuka aho deruka gukorana ikiganiro naje nk'umujournaliste wo mu gisagara cya Ngozi ariko arifatikanya namwe ariko akurikira intambwe zanyu. Twabasanze mu cyamugari aho mwise ku kibanda holi. Yanzu bigeze Ijanzu nikiri kibanda hodi. Ubuninzi kaze byatari. Nzoyikwereka kandi n'igituruza zakari muri sango ya kabiri. Ari nako wanatubwiye ko camugani ubu iri muri Ngozi Meri. Muri Meri. Naje muri Belvedere. Ni mu camugani. Ari mu muziki tuvyinira ari mu camugani. Yatunge ko no muri hotel cyamugano ubu yo hotel ivumbye kuri karaoke tuzomanura maka mu mwonga kabiza duvyinire. Mbere yuko nkumbure ndabaza ibindi bibazo nkumbure bijanye n'umuziki Ngozi la fois passée hari kuri Severant Gomeni yari mu Bugande ntiyashoboye kuboneka hano. Nayishatse kumaza ati ikiganiro cyabereye muri camugani nyene mu hotel wanyu wawara kimenye ikirone igiteramo. Ndabona ku video duto tukingaho nyene yagihe kuri Severant cyane nerekeje ku masanganzira aho bita kwa Mudoro. Kwa kuma ni timu yanje yambaye nyene dupira mwe twirabura sanganditse ko Baby 6. Narabyumvise iganiro cya baracisha iganiro ku radio buntu bavuga yuko Baby 6 n'abandi bafise igiteramo ku masanganzira. Baby 6 aho nyene urakoze igiteramo umuvyeyi wa nta kuri hafi kandi mugabo hari ibyo yakwigishije. Woho byagenze gute mu masanga mu ncamake? Cye ku masanganzira ko byagenze kose naho batari bamenyereye mu bintu bya muzika batari bazi indirimbo zaye neza. Nagirageje kuririmba uko shoboye. Kandi ikintu no shimira umuvyeyi wanje. Sinorogana iki kijya kirori. Mugo naje kwitura ya nyuma. Cyo nagaye abantu bamwe twagiye turakorana ibiganiro ibi biteramo. Baranterekanije gato ikidogo. Baraguterekanije mu cyo giteramo. Kidogo kubera oya nana kimwe nibanga y'ibanga y'akazi. Ibanga y'akazi. Nibanga gutera imbere. Ibanga y'akazi. Arobyishi murashobora kugira. Nagenda ndabona murashobora kuvuga gusa kimwe icyangiye kujya show. Naranezerewe sana kuba wavanye timu yawe ngaho yipakije n'amahera yawe bambaye umwambaro wawe banegera sene yonyene yari tagase ijya nico kikwereka umuntu ari mu byo azi n'umuvuzi gukura abantu ngaho ngo tukabajana ati genda barihira ndabarishe ndabaryamike muze kuntambira none umva gasha izo nguvu zitabari nguvu zikomeye cyane nguvu zari nguvu zikomeye none mbona kugira ati amva uzoteba mu nzira azokura azova muri ambukiyaje bisira abandi nkuko bamwe bagiye urumva barava mu nzira bisabandi neza cyane. Aho nyene Gomeni wewe umuziki wawe urabona ko wagiye ukora ngaha kandi hariho ibyo wigishije nyene aba BBC gisaba ko rakurikira ni nacyo ituma no mu byaye kavuga
umubyeyi yuko hariho ibanga ry'akazi kandi bijya byose ni urumva uracyafise igikorwa cyo kumubwira ati ibi muzohura mugabo uri umenye ibyo urimo bandanya. Hanyuma ngaho Ngozi bamwe bararyohewe n'ibikorwa byawe abandi nabo birababaje. Nizihe commentaire zitakuryohera mu bikorwa byawe? Je commentaire zitanyohera uko je sino kubisha umhinzi ni uko pinga so wawe. Yes. Kwanza ubwambere abana bose bahari ngaho Ngozi. Yego. Nta numwe ataririmbye yisunze jewe. Yes. Yaba mu bavuye Ngozi bari Bujumbura yaba Masterende ni wakindirimbo ya mbere yatangwe kuririmba indirimbo yo kwirwa kuri bifu yanje kugira ngo ndamwishura nanamwishura uranyumva bakora umva ikundigira kabirwa the big brains baza birwa kuri jewe harimo bajya bagizo urangengera umva mu ncamba generation yose ihari mu musi umuziki w'Ingozi jewe kabisa ndi imbere kuri bo. Ari mpamvu ndakubwira ati uzoshaka azonyegera utazoshaka azirekere mwese azopambana kwiwe uranyumva tuzoraba uzosigura. Ejo bundi nayiko ndaganira n'abantu bisanzwe mugatari mu biganiro bene ibi ndababwira ati indirimbo ntawigira yarafatishije. Yego. Umuntu umwe acarambwira acavuga nyine nko mu kiganiro gisanzwe ujya kumwirigara ngo ngo iby'umuziki biragoye ngo indirimbo ngo ntawigira ngo gomeni ngo niyo ndirimbo ngo imuzengo kandi ngo swat ngo hari ikintu ngo ashobora ngo ko yaragiye ngo ku mupfumu cyangwa ngo kuntuza ngo kubera urabye ngo kuntu ngo ikunzwe mu misozi ngo kandi ngo abantu bayimenye ngo ntumenye ibyo ari byo gomeni do umuco natwe nkumbure waraho wagiye n'abandi tseshije bimeze gute bera kubaza ijya ndirimbo itaraza indirimbo iko bareke bavuge yari maze imyaka ingahe iyoboye bareke bavuge yarayoboye kabisa yari maze imyaka 12 bareke bavuge yo barivugira sha erega icyo mumenya ni uru rukino turimo nakujya kumupira umujura aronka imipira irenga 10 akabura na occasion yo gutsinda neza cyane uranigera kandi ari umwataka ariko nko kuwa 12 imachi gombe here akacaronka occasion gutsinda igori kandi yarusama occasion 11 nk'umuziki turimo washokora album igaswata album agurucheba kuririmba kandi muri album hatotse n'indirimbo imwe album yose kimenyekana iriya ndirimbo rero nagomba nakubwira je ndibukije ndirimbo nari ndayifise nari ndafise indirimbo zibiri biri kumwe na Yavutse imanza ndabaza jizo ye je ndashaka mizi indirimbo zibiri untore indirimbo zomfasha chorus kiza carambira ati ebani indirimbo ntawigira irasara vyatari dushitse muri master music itime karambira ati iyi ndirimbo kweri irenze ukwemera giye kubafinisha wa ninumva kari yo style ya Yavutse imanza nuce umva kari yo style yijyana naragufiriye nuce umva kari yo style yindi mbora maze mu Bugande umva ijya ndibuka ko Aston King ya Bujumbura yabwira ngo nzoyite urukato style Baby Sexy nawe nibaze ngo ibyaho ngo ntitubikurikirana kandi tuba turi hafi ariko warimaze igihe utaboneka mugabo wajya urakora indirimbo Bujumbura niye tandukaniro wowe warabonye ku muziki w'Ubujumbura ko nizere yuko atandimbo nyinshi bwakore Bujumbura ni tandukaniro warabonye Bujumbura n'Ingozi Bujumbura nahabonye tandukaniro ni hano umuziki ngaho Ingozi kuko nyigisha Bujumbura muzanje ahanyarambye ati tujaha tubigenze uko mugo uko nagenda akora nkuko bakubwiye ati hari aba producer abarutana naciye sanga aba producer b'Ingozi twafise kumenya mugo ntitumenyere umuntu ngena aririmba cyo gituma rero nagiye ndabwira hitmaker ati nkorerera iki yamaze kukinkora yambye ati ibi byawe nibya umwe yagukorera umva bitandukanye rinini cyo gituma cyenemera aba producer b'Ubujumbura nicyo gituma n'ubu uriko aba producer bino Ingozi iyo bateye imbere berekeze Bujumbura nicyo kibazo cy'umwatugira ino aho nicyo kibazo nyene iyi miziki yose kirateza imbere Bujumbura ivino myinshi yakozwe na Endomike zivyo yindi yakozwe muri Master Music yindi ikogwa na CPG uranegera urumva ariko rero kacuzi mva nicyo kibazo dufise impano zose zonga zose zerekeza Bujumbura icyo no hano abaproducer bonga ni mugende bwiga ubumenyi Bujumbura Master reka kumupinga uranyumva nayo je kumbwira ngo nguma mu studio imwe ebana burya kabisa yujya mu restaurant imwe uba wumva waranuriwe uba waha kuryohe waranuriwe
itimwe karakazi ni munangana yego kabisa. Yes, menya ni media ifatanye na Washington imaze igihe iri kiratoza nkumbure ikintu cyo cyaratumye umuziki ngozi uzingama kandi ari ahantu hari umuziki mwiza, ari ahantu hahoze hari umuziki nkumbure no mu gisoko ruvugwa. Mu byo yasanze ku ruhande rwa producer berekana yuko atarukundo. Ngira bana kubwira none nk'umuntu yose akavuga ko ijya ndirimo ntawigira iyi n'amakosa abanyengozi bo mutera mabuye. Gushikona musi nitwa ntawigira witwa ntawe niryo zina ryanje yego pe uranyumva none waye matwi yawe azumva yokeje cyabure bro twe gupingana uko gupingana no bizotugeza urumva naho twoje mu barabara urumva yes waje cyacu nitwava ngaha ndakubwiye nitwava ngaha tugatambuka kugira ku parking nitwashika tutarumva abantu batatu bane batanu bayise ntawigira uyocomenya ko ntawigira ijya ni intambi reka manze ntashobora uwabivuze nyibirikira muzibura niyumva uburigi bumurige cyane. Reka manze ntashobora no kumasanganzira cyane niho numvise indirimbo ntawigira iyo zamarangara za kiremba ushobora gusanga mu studio wibaza ati umuntu ntiyasigaye atunze yonyene. So mwico yagoro twakoze cyo gutohoza ikintu cyazingamitse umuziki cyangwa cyazingamitse entertainment y'ingozi, aba producer batubwiye yuko atarukundo. Baririmbye twagiye batubwiye yuko atarukundo. Mu journaliste nabo nyene bagenzi bacu twagiye nabo bamwe bagenda bavuga ngo ntidufatana mu nda. Mwice kintu mukivuga kwiki? Nagoma nakubwira journaliste turabeshe. Urazi mpamvu journaliste tubabeshe. None ndakubaza ikibazo kimwe. Mu journaliste we uzo indirimbo imaze imyaka 2 azoza kuyivuza. Zana shasho yo katavuza. Mukore. None cyugira ko bamvuza. Ana amafaranga ndaba? No. Urumva? Ero mpamvu ko muri Viva Sport bamvuza. None amafaranga ndaba? Neza cyane. Gwasa Jean Paul eri aragakiza mu chamake kabisa magnifique. Bro. Nani CCB. Yes. Popotai. Wa journalist bingozi sana. Ibiganiro by'umupira bya sport, ibiganiro by'umuziki. Baturi hafi sana ni mureke kubabeshera. Urumva? Kora ibikorwa mu bashiye murako batabivuza. Ingozi Rusama radio 2 nicuca yabyaza umusaruro. Nituzoze guca ninde yagiye kwa CCB akamena ikiganiro ninde yagiye kwa Magnifique akamena ikiganiro no nawe ari ni mureke kubabeshera ahubwo mwebwe nyine kora ibikorwa tujane amaradio nitutayakamisha nivyo bindi vya roke nakubwira amba hazogirika abandi baza bayivyarize umusaruro we nawe icyo kintu uje muziki vuba nta burambo ufise nk'uyu hari byinshi yabonye hari yagiye yabona umenga umuziki urazutse ukongera ukahambwa ukongera ukagira iki kandi ugahambwa nawe we nawe mwanya umaze nkumbure mu kintu gituma umenga umuziki ngozi umwanya we turabona umengo nta mu style dushobora kubona turetse ubuhubwo nubyaje yuko kuko urabona barinze batuma ko gomeni mu Bugande se ko hari yabuze abandi twavuze abantu benshi bavuka ingozi cyangwa bavuka n'ahandi barinze batuma ko gomeni nuko hariho bishasha babona we nawe ni giki ubona kiriko cyatuma umuziki umengo ntugeranye naho wategeza kugera nico no vuga jewe nk'umu artist we n'ingozi icyo yavuze sino musumbya muze kukibona abastari dushaka gufatana mu nda umwe wese agumabona ngo je no sumba muzehe umwe agumabona ngo je no sumba kana uzomusumba gutari we kujya kubikorwa nyene bakora naho gute muri kamakorana kubikorwa baririmbye muzehe yavuze ati nabarimbye ntiwe korakora urajana indirimbo imaze imyaka 3 imaze imyaka 2 ugasanga ntirakurikirwa ngo indirimbo ngo ndashaka ngo ingire promo tibyo ntibikunda nimukore we nawe ubibona gute barakora nibipuzwa cyangwe bimeze gute nuko bimeze uko yabivuze sino sumbya kuvuga muzehe kuko muzehe gice cyose ari muzehe gusa ikintu shaka kuvuga nk'abarinzi bo ngaho ingozi kirazira yuko zatasuzugurana ntuzombone guca ucusuzugura cyane mbone wibacenda musuzugura menye umuntu yagutanguye mu kazi uko ari umuntu aba yubasha ico kintu nakibonye cyane gose jewe maze deza ya kibiri mu muziki umva sindamiye kana mugabo je nakoze ibikorwa byinshi naho nakoze itanguro ry'ubu nije yaraje arambarira ati nze ivyo niragira ati zamunyegera tumenye iyo tuja niyo tuva yaraje arambarira ati nze ndafisa karimbura two gakora navuga ati nk'abana bari impande yanje nta so nimwe ikigomba tuyikora twarayikoze nije muntu wa mbere namuhamagaye kuri scene umva ataraje kuri scene n'umunsi numwe ariko no munsi arazi kwisabira scene kandi aba MC baramuzi baravuga ati bamuja matomuzi kandi scene y'usanga itagasa kubera karazi byarimo agira iki azana abadanser bagaza kumukira ipicha kuri scene baby six nyene aho ikindi kibazo no kubaza
uramazemo imyaka 2 hariho indirimbo nyinshi wakoreye ingozi zabaye nka zingahe indirimbo nakoreye n'ingozi n'indirimbo 3 n'indirimbo 3 zirafise aho zakugejeje aho zangejeje indirimbo navuga ko hagejeje kure kugira n'umuntu wese amenye ko ndi muririmbyi kuko yavati atakibonetse atacaba indirimbo nasohoye ininja niyo nakoreye kwa if niwe yatanga kuyinkorera ati indirimbo ndayiguhaye genda ikore video iyo ndirimbo yatanga kunyubakira izina muji ushika naho cengaho abamvu ati ngo we ninja iyo ndirimbo yanyubakiye kweri izina niyo natanguye gusora ko video ucanagira n'indi ndirimbo bita ibibazo hariho ni twace dukora remix iyo ndirimbo twatanga gukora n'uyu Gomez nyene barusaku nayo ngene bibaye mu misi hose kuri video ndamenyesha ko n'umuhemu umuhe gitoyi twarameze kuyikora video zose kari video burya ndiko nditegura nyene mw'imisi nuko muzeyambye ati banza witegure kugira tuje ku murongo umwe tuze turakora ibintu tutazi umurongo turimo ibikorwa bya Gomeni tubisanga kuri YouTube ya Gomeni ngize nti ibikorwa bya Baby 6 navyo tubisanga babisanga kuri Baby 6 nyene kuri YouTube urave mu muziki w'ingozi urinjiye Bujumbura niye mpinduka witeze mino minsi nkumbure kuri icyo bikorwa uvuga umaze gushikana Bujumbura kuko ushitse Bujumbura uri kuragwana n'igihugu cyose mwiyi mpinduka niteze Bujumbura nuko muvandimwe wanje papa wanje yabimbiye mu muziki indirimbo nakoreye naho uzoshaka kumvisha ngene biri uzovuga ati indirimbo ntiyakore bino bati na Brazil yabishikira bati indirimbo ni international ikaze sana nashara cyane kuvuga kuri development durable hanyuma Gomez ufise indirimbo zishika 4 zimeze nk'iziri mu style imwe wodufasha gato ukaziririmba mu munota umwe zose waziririmba zose ukazirimba mu munota umwe umuntu wakayitora atamajambo na mu yindi ndimo umuntu uyundi mwana ntawigira aho uzoja wase mwana ntawigira nibazo kubeshe mwana ntawigira papa na mama nivyo bandaze papa na mama nivyo bandaze vyiteye imanza urago vyiteye imanza urago erega wibuke umuryango abana barayevye wese ubaraza ubusayo ibibazo uteza bizomagwa nande abo bantu vyara bazomagwa nande bihebe bivemo jengwanuye nk'umujama bihebe ubivemo jengwanuye nk'umujama naragupfiriye kuguheba sinopima mutima niwo vyemera kugumana niyo nyishu umumbonera amubwirire karije kwazananye tuje kwirira mahera ruzari yawe ivyuboreye ruzari yawe yari utwanje arakwepa ndambaye ibara umupapa nyirige muje nasanze ndikibamba reka ndekere benego mu rugamba ivyumoreye ruzari yawe biretse baje kumabashiko umusaza Gomez ngize ni kuva MGZ kugasaka downtown ko vyama bisana kabisa mu bishora abantu bakiye kugira ngo uririmbe indirimbo nka 4 cyangwa 5 ku mwanya umwe uburi umuntu ufise experience n'ibyo bintu cyane gose ukuri neza wigire ineza ntibura aho buganje muri BMR twagikuzana ineza ntibura ari nako muri groupe ya WhatsApp turimo nkumbuye nk'abanyengozi harimo abantu bagumye bandika bavuga ati ngo mbega Gomez yavuye mu Uganda ngo atakintu akoze
oya nivyo shoboka nivyo kunda mani bana dushobora guma twicefo duhaguruka wakoze indirimbo urumwe cyangwa wakoze collabo y'abaririmbyi sishobora gukora ndume kandi abandi bana bakeneye kwanza kunyifadiriza kugira baduge nakuranye n'umwana bitwa MID umwana w'imigwi marangara marangara n'abana impano z'ingozi kuko je ivyonzi sinkegeze kuvyibikamo uzobibaha muzobigumane kuburyo buko naho nzotambuka nkahava muzovuga ati kweli respecta mutama yaraha Beze twerekeza ikiganiro ku musozo bitari bike twabibabajije ibindi tuzongera turabiganira nkumbure baby 6 sinzi yuko hakajambo mubaza nkumbure turiko turanasozera je baby 6 hari indirimbo yiwe numvise itarasohoka gusa muri studio ni indirimbo ivuga ku byerekeye ivy'iterambere indirimbo nikiri muri studio yaraheze indirimbo barayimuhaye gusa ntayishira ku maradio baby 6 uzoyishira ku mbuga zawe ryari jewe indirimbo narabemereye yuko nzoyishira ku mbuga zanje nko kuri YouTube ko indirimbo mugesa isohokana na video ni kuvuga sigaye nk'indwi zibiri kugira mu kwa gatanu hagere aho nyene tukiri ngaho indirimbo yawe twumvise ko ari indirimbo izotera mu iterambere ry'igihugu wewe urizeye ko izo contribute ku bice bingahe kwijana ku mbona kazoza dufise kumbona kazoza dufise y'igihugu pay emerge 2040 pay développer 2060 burya iyimiza kugira abantu bakore kutwe muri vision turimo hari abantu ari binebwe badashaka gukora nimba ruguru mustarikana kuri mustarikana gushaka kuma wicariye gusa badashaka gukora rero turi gukora aho nyene tukiri ngaho baby 6 mu buzima busanzwe asanzwe akora iki apare umuziki baby 6 ndumurimyi tubira mu cyamwe jewe ndigomeni nkabamba mu cyamugani banyi tumusaze gatagira mani papa wanje hani buri gesa munani yinjira ndani yambaye ni wanifatira henekere jo yambaye hani kuruba nyagasani some Qur'ani wenda some Qur'ani kandi nyine satero wata mu madeni mu demone kana kora n'amajini gombe ukino kubwira kandi murimyi sanzwe n'abantu batari banzi ko ndumuririmbyi natuka njejwe no kwakira n'abantu baza banyitura babarimyi cyane asanzwe kora muri anagesa asanzwe mu bintu by'umwavu wose ku disibo ngangozi abantu bazoca mu maboko ye amashimeshi baby 6 none wise baby 6 kubera iki n'umwana wa gatandatu ni miburo antuka je nagira akazina kari sweet kakabademo yavuga uzo kuma mu ndirimbo imiya ndimo twavuze neza ndibora harimo ahantu mwana yarimba mufata ukuboko tugende mu vyiza by'urukundo umva numva mu vyiza by'urukundo uzokoza ka rukundo rw'imwe n'imisoro ufasha abagwayi ufasha abagowe ufasha abakuru ivyo nivyo twitwita ivyiza by'urukundo yes mwabyumvise n'abaciriyemo twavuze menshi cyane indirimbo turi kumwe na Jizo muri Masa Music indirimbo ebana yindi nshasha atari ijyana na kubwiye Masa Music ndafite indirimbo zibiri ivyisi n'ubusa oya mama subusa ifeshu bibuze urarubusa itakano tukaronge uye mukitubusa ivyisi byitubusa tugaca dupfa amatungo n'ibindi kandi tuvyitubusa ako kano tutakafise ni wori kimani mani ivyisi n'ubusa oya mama subusa keshu bibuze urarubusa itakano tukaronge uye mukitubusa Master Music Master Music yes yavuze Jizo ndamuba Jizo ndamuba reka kumwubaha n'umusaza Jizo ndamuba ko na wenyene arafashanya no mu impanuro akambya ati bitwara uku genda uku genda uke mu muziki subyo kwihutagiza icyo uzoshaka uzogera ko ava ndamushimiye Jizo hari hose rubaho yego nta collabo muragiranira nawe Jizo oya mugabo urifuza ko nkumbure umwanya n'umwanya mushaka gukorana Jizo niya bishobora cyangwa nkaba ndabishoboye azombya tishaka collabo mugabo icyumviro kimuri muri ico kindimo sinzi gutandukanya ibyiza nibi aho nyene turi ku musozo w'ikiganiro baby 6 akajambo kagasunika rubu ushikiriza abakunzi bawe nakahe abakunzi banye no mabyati nkuko baby 6 bamushigikira
kandi bose bakaba bati turamuzi benshi baranze mugo nibazi ko muri iyi atoka kietse abantu twavukanye cyangwa kibona babwiye ati genda mushushone subscribe channel baby 6 imenyi cyangwa ugende wandika ininja wandika ibibazo umuhemu barusaku uzasanga Comment ngize nti yo baba akajambo kagasoni karugi nuko nobwira abarinzi b'ingozi gufatana mu nda bagakura isaku bagakura urwango kuko urwango nta namwe rugenza umuntu kandi urwango ni rubi cyane n'Imana irabiguhora kubera nk'abagenzi bawe ntabwo muze tujye hamwe tuvugane kukorganiza concert gute kurisura abandi baririmbyi bashasha gute tugira ikigega cy'abaririmbyi turi kuvuga amajambo gusa atana konti iri kw'igihugu midufisi iyo mpanuro no bamwe baririmbyi aho nyene Gomeni ngize nti ndana gusaba pardon nyemba ari umuntu yakubwiye nawe muri groupe ya NGC ku Gasaka Downtown uze kwisubiramo vre ariko nagomba nakubwire ko groupe nyinshi umuntu azuzera avuga ibintu bitari byo muca mukuramo urumva wabivuze yaribeshe tu yarihenze kandi yasabye pardon kirundi kiragoye sana yabivuze yibaza ko avuze umukambwe kumva asanga yavuze umupasi kirundi kiragoye sana ariyo mpamvu nashimye kuvuga muri groupe nagize mu byitwaye neza cyane unuma kuko burya buri munsi ni wabona umushavuye muzote kuvuga gutsinda intambara burya ya mbere y'amajambo no kunuma neza cyane Gomeni ngize nti iriya byaraheze nta kibazo na kimwe aba bana b'ingozi nibaze duhure nako umuziki w'ingozi ushobora gutera imbere Gomeni ngize nti atari n'ibikunda nibaze duhure tuvugane wumva ndabereka inzira twaciyemo uko yega amafaranga y'umuziki ingozi arahari ni amafaranga y'umuziki ingozi ariho neza wumva abaproducteur na jeka tsinda babeshi sikwetu karibu hatari bashoboye na utaragira hatari pro neza cyane arasinga sikwetu umva fse home studio umva home studio nayo nakamva ni kintu ariko tukibagira ko hatarafise bose ni home studio umva ngira ari home studio naga studio wenyene abantu ushobora kurecordinga wenyene umva uri muri repetition umva uri muri repetition bituri muri repetition oya turi muri competition mumva mugihe tutari muri repetition turi muri competition ugeza gukorera hajya abandi muri ko murakompeta hamwe bari uranegera icyo kintu usaba kwanza abana b'ingozi n'ahandi ho ntabwo ni muze tujye hamwe turondere tugishyira hamwe dukutize amafaranga yacu tuzokora ibiteramo byacu n'ibujumba dukoresha abanyabujumbura nyine bakwigira ko n'abantu batari tubadugane ngaho Gasaka tubatigitishe za Muhinga za Gitega n'amahera yacu ngo tuyarongo bakunzi ba menya nibi media bakunzi ba Ajolova New Style Rova bakunzi ba Baby 6 kabinonga kayitinga vegetarian kapotinza mara ku mufayi karabaye bakunzi ba Gomeni ngize ni bakunzi ba ntawigira bakunzi ba Jizo Simple J bakunzi ba music ya NGC ku Gasaka Downtown mwese turabashimiye kubona mwakurikiranye ibiganiro byacu ni kwa kundi hahandi ikiganiro nimenya nibi mushikirizwa kuri menya nibi media muciye kuri West Akaburungu menya nibi media kaburungu.org hatari pro ndangirije kuri wewe kera waragenda kwa Mukingi Town muyikarira turira hamwe bro subira town usarande tuzane umeko we turakwemera sana n'umuntu kombata vyatari sana uzi ugende kwiga unonosore uzi dukoreye music ng'amani vyo kumanuka town ko niwe nemera kuri NGC wewe abantu hatari pro ndanavuga yuko ejo mwijoro twarayatse mugaga gusa ntitwashoboye kubonana ambwira yuko ari muri gikoni aranyereka ivyuma aranyereka n'icyuma gishasha yajeje kugura kijejwe gusoundinga amajwi ya kamera neza twari twanavuganye ko dukorana ikiganiro ariko birangiye byanse kubera no munsi yacambira ko agiye gusemeza na Town abikora bure na master music uranegera kubyo kwako agashobora gukora ingusonge yiwe nga yakayikora mastering muri master music birabaho bro kamen yakora bure naho Gomeni turagushimiye kubona witaho kugira ngo umuziki ngozo ubandanye uhagaze nanjye ndashimiye cyane rwose menya ni media ntakumutagize bakunze bamenya nibi media stage ni kuri menya nibi media no ku mbuga zose za Gomeni ngize nti ni Gomeni ngize nuko nyene mu vyumva no ku mbuga za Baby 6 stay tuned no kuri Washington 10 hari abadandaza bafise ibidandazwa na service nziza ariko bafise ikibazo cyuko abantu benshi
batazi ibidandazwa vyabo. Hari ico wokora ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bakarara bamenya ibikorwa vyawe. Muri menya n'ibi media bakwereka uko bigenza urudandazwa rwawe rukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwizera no kukwegera. Bafotora ibikorwa vyawe bagasigura ubuziranenge bwavyo bakanabimenyekanisha mu bakiriya. Bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube kuburyo atakibazo cyo kubura amashusho yabo kikibaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibikorwa mvabwenge vyabo. Abantu bitahuye bamaze kumenya ivyiza vyo gukorana na menya n'ibi media. Ikorera mu gisagara ca Bujumbura, komine Ntahangwa zone Gihosha quartier Mutangano, avenue des Hippopotame ku nimero 49. Ushobora kubahamagara uciye ku 69 majana 763 majana 488 canke kuri 76 ubusa 87 majana 350. Umuntu wese avuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Ubuvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amafoto n'amavideo yabwo yafashwe neza. Ubuvuze amafoto n'amavideo yafashwe neza muri mariage, mu nama no mu bindi birori abavuze menya n'ibi media. Menya n'ibi media ni yindi sirno canke yindi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga ama documentaire publicitaire yakozwe neza, harimo no gutanga ubutumwa butava mu mutwe wabwumvise. Hari kibazo kimwe kijanye n'ibi. Ibi vyose mwabikora gute? Menya n'ibi media itaraza.